tugarukaho aho mbonye amakuru ko abafaransa babiri b'intasi ngo bafatiwe i Kinshasa bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma nkibaza ati ariko se bizahora gutya ubu butegetsi ko kurondera donko agatima kindaka biba kuvuze ngo kurondera ubutegetsi mugabo atagomba gukiza abanyagihugu. Sindi kintu giteguwe n'umuntu akunda igihugu akagitegura afise intumbero yo gukiza igihugu n'Imana ibishiramwe ukuboko ntibirata. Waje mvuze ikintu nakubwiye n'Imana ibishiramwe ukuboko ntibirata. Nimba bitarase muri Burkina Faso, nimba bitarase muri Niger, nimba bitarase muri Mali, muri Congo Kinshasa birata misi yose kubera iki? Ahubwo ndabona bari kubishinja ko ari M23 ngo yego bisevara amakuru ngo Kinshasa ngo hafashwe babiri ngo bivugwa ko ntago bari sire certain ko batumwe na M23. Wavyumvise ariko M23 irakerentere yukuja kugira kuri dete Kinshasa itinya Tshisekedi yarayinesheje siritere ku buryo babona ko umusorisisiga ari yo gukubita kudeta. Icyo kintu M23 yoza guhonga amafaranga yo gukubita kudeta Tshisekedi ni gutera kudeta yakoresha abantu babiri navyo ndikubira saho nyine ari naho rega ndiko ndakubwira ko duhuriza ko ari prank nta mafaranga je ndi M23 nta mafaranga noshobora kugukubita kudeta Tshisekedi habe n'intete yo arayagurutse yego vyumvikana yuko ni prank Tshisekedi ni nawe zinanye nabo bavuga ururimi rw'ifaransa zinanye n'abafaransa zinanye n'ababiri urazi ko nibo bamushize kwibere nivyo nta cyangwa se bikaba bisa nko kuvuga ngo turi mu biganira ariko M23 irashaka kumirikana none akayishyiraho iki ishiga ahubwo ni kwa kuyovya uburari nariko ndakubwira donko bagomba amakungu n'abanyagihugu b'abakongomani bahindura imitwe bakure mu biganiro bavuge batariko Tshisekedi yoganira nawe ariko baragomba kumuhirika kubera iki naguca umugani wa Samanda yavuze ngo umukobwa wanje ahwere ndamukoshe akure ndamukoshe M23 intambara ibandanye biprovozwe na Kinshasa M23 iraganya ndavuga AFC irahungukira yego usivye yuko abantu barapfa ariko nta kundi ibitambo vyamaho vyo kugira ngo igihugu ikire nibaje mu biganiro ibafise uku naho nyine kuko ivyisaba birumvikana. Wabonye ikintu Benjamin Mbonimpa yanditse kuri ntuze kuri Twitter umunsi izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gina kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje abaherereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda biganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Gasaro News ndetse mukomeze mukore subscribe no kuri muri abingenzi cyane kandi nkomeje kubashimira cyane. Turi kumwe na Rabini ni umusangwa umaze kumenyera mu makuru agiye atandukanye hano kuri Gasaro News. Rabi sabwe umeze neza amahoro yakisabane namwe bagihanije kukubwira ngo uri umutumirwa yego oya genda umusangwa nanditse ko yamaha yego hari moto usanga zanditse ko yamaha rero abantu mu gutwenza bakaje bavuga ngo yanditse ko ngo yamaha pour ko washatse kuvuga ngo yama ngaha hihagaze nanjye rero nanditse ko yamaha yego hari amakuru menshi tugiye kugenda tugarukaho aho mbonye amakuru ko abafaransa babiri b'intasi ngo bafatiwe i Kinshasa bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma nkibaza ati ariko se bizahora gutya ubu butegetsi
Rabi, iyo ugize icyo biratsitsa ko wese bigira Urumva, gutyo none. nuko mba neguye ivyo bintu Yego. kubinegura si ntugire ngo nikindi Mm. aho Tshisekedi niwe muntu ukurondegwa mu Nicyo nagiye isi kukuvuga. nyafrika ku buryo yotumwa kw'abafaransa abafaransa tubazi bafatiwe muri Burkina Faso kuja guhirika Traoré Yego. kuko Burkina Faso yari isahani ya ntuze y'Ubufaransa Mm. mugabo Kinshasa hari ibintu ubu butegetsi bwa Kongo n'u Burundi bakora Yego. ku mafote baba bafise n'amanyanga n'amanyembwa menshi Mm. bakavuga ngo abanyagihugu ko badushinze ijisho reka turondere ikintu kiba disreya Yego. bahite bahindurira umutwe mu bindi bije bishasha Mm. n'ivyo rero biyamiramwo vy'amatentative do kudeta kandi burya nasanze Uburundi na Kongo kweri aba perezida bacu baravukana bafise meme maniere Mm. nububeshi bwo kugwego rwo hejuru no kuvuga ivyo rokontrere y'ivyo bemereye abanyagihugu nivyo nivyo rero bafashwe batafashwe hari n'ahari abacangero bashobora kuba bavuze bati twebwe nimba mugomba ko tubafasha kuyovya uburari bw'abanyagihugu Yego. tuze mudufate mwitwe ko ari intatsi z'Ubufaransa hanyuma mutwihera amafaranga bamwe bafatwa harimwo umunyamerika bariho ntibarekuwe Yego. none ugize tentative do kudetara rekugwa cyo nubona ko ari imitwe baba bariko baradopanga akaba ari rege mbona bigaruka bati biranashoka ko ari amapranka Tshisekedi ubwo yipangiye ati cyangwa se ari abantu ashaka ivyo nivyo nariko ndakubwira ari abantu ashaka kwikiza we ubwe Yego. yarangiza bigaca muri ubu buryo. erega ni prank afonda kugira yikiza abo bitavuga rumwe Yego. aho nk'ubu inyuma haraza gusohoka liste y'abari bagize iyo kudeta haba ari abashoriye kw'imino abe barafashwe hari ibindi kandi babazungu baze ngaho bakwemeze n'ibifaransa byinshi yuko ari we wabatuma kumbe batumwe na Tshisekedi gushiraho plan yabo babwirizwa gufatwa nuko babikina. Yego. Hanyuma se ukabona hari icyo byamara ibingibi kuko wa mugani wawe twumva umunsi ku wundi Rabi kudeta ariko ntekereza ko yapanzwe byanyabyo wa mugani nabazi uko kudeta bayitera ntekereza ko Tshisekedi atanarokoka. Gomana nakubwira ikintu kimwe iyo mvuze Tshisekedi mpita mvuga na Evariste Ndayishimiye nagomba kubwire ko atatantative do kudeta zihari muri ivyo bihugu kuko sibo bafise ubutasi mpuzamakungu bwananiranye bwo gushobora kwivita amakudeta. Yego. Sinuko bafise ababibafashamwo mu butasi b'ibihugu vya Buraya kubyo bo kwivita kudeta nta ziri yaba ziriho ntiziba zisiba ntiziba zimaze gupfuba canke naho zarabayeho naho zateguwe n'abantu bari basanzwe bafise imitima ibiri agatima kinda nako kurondera donko agatima kinda bibaguvuze ngo kurondera ubutegetsi mugabo atagomba gukiza abanyagihugu. Sindi kintu giteguwe n'umuntu akunda igihugu akagitegura afise intumbero yo gukiza igihugu n'Imana ibishiramwe ukuboko ntibirata. Waje mvuze ikintu nakubwiye n'Imana ibishiramwe ukuboko ntibirata. Nimba bitarase muri Burkina Faso, nimba bitarase muri Niger, nimba bitarase muri Mali, muri Congo Kinshasa birata misi yose kubera iki? Ibujumbura birata kubera iki? Nibo ba special mu vy'ubutasi. Nuko atavyariho ibiriho ni prank. Ni prank. Kandi burya icumuntu bavuga ngo uhumye ico wahunga mu gahura. Yego. Ko bama bariko barikanga amakudeta. Il finiro par être destitué par des coups d'état. Yego. Ico kintu kibika hano. Nta kuntu wo kwa muri kurikanga kudeta y'imizi yose ngo ibure kuba ari guhitana. Yego. Hanyuma se aba bafaransa rero bakaba ibi bibavugwaho bakaba ari uburyo bumwe cyangwa se ubundi baziranye na Tshisekedi icyo nacyo twakibaza n'abaci b'amafaranga bahamagawe na Tshisekedi ngo bashireho pranka ya alternative do kudeta bahite bavuga bati ni naka yaduhamagaye ngo tugire kudeta yaduhaye amafaranga miliyoni izi kugira Tshisekedi amwikura mufata mushire mu gasho amukurikiza aba baci wewe nabande bahitiye bafatwa ivyo riendo nuvu. Yego. Ama guverinoma menshi arapanga amanyanga nkayo reka yo kugira bikura abahopoza
ahubwo ndabona bari kubishinja ko ari M23 ngo yego bisebara amakuru ngo Kinshasa ngo hafashwe babiri ngo bivugwa ko ntago bari sire certain ko batumwe na M23 wavyumvise ariko M23 irakerentere yukuja kugira kuri detekishasa itinya Cisekedi yarayinesheje siritere ku buryo babona ko umusorisi isigare yo gukubita kudeta icyo kintu M23 yoza guhonga amafaranga yo gukubita kudeta Cisekedi niki gutera kudeta yakoresha abantu babiri nabyo ndikubira saho nyine ari naho rega ndiko ndakubwira ko duhuriza ko ari plan M23 yaruha nayo mba erega kubera yitwe ikiroberi bari taxe do tum déchet du monde iyo umuntu wese araza akavuga ivyo yishakiye kurumva ni kiroberi yego kibwirizwa gukoresha inguvu zacu kugira cerekane ko kiriho kandi kiriko gikorera neza abanyagihugu ni naco gituma ukivuze nta sentare izoza gusasa ngo wavuze ngo M23 yagirizwa kudeta hika mugabo yaba bagirije ministre kanaka canke chef d'état major canke iki yego laje are comprendre mbwa M23 nta mafaranga sindi umuvugizi wa M23 mbwa nta mafaranga je ndi M23 nta mafaranga noshobora kugukubita kudeta Cisekedi habe n'intete yo arayagurutse yego vyumvikana yuko ni pranke Cisekedi ni nawe azinanye nabo bavuga ururimi rw'ifaransa zinanye n'abafaransa zinanye n'ababiri urazi ko nibo bamushize kwibere nivyo nta cyangwa se bikaba bisa nko kuvuga ngo turi mu biganiro ariko M23 irashaka kumirikana none akayishyiraho iki ishiga ahubwo ni kwa kuyovya uburari nariko ndakubwira donc bagomba amakungu n'abanyagihugu b'abakongomani bahindura imitwe bakure mu biganiro bavuge batariko Cisekedi yoganira nabo ariko baragomba kumuhirika kubera iki nabanza gwane nabo nivyo ega amaguverinoma yose abafise abantu bayipangira ibibi n'ivyiza nk'ivyo usanga abo bazungu aribo babimupangiye batereka tukwereke ngene amakungu tuyumvisha yuko udakwiye kuganira na M23 kuko wari wararahiye ko mutazoganira none uruhutse mugiye mu biganiro none urabigira gute urabigenza reka rero tukwereke ingene uvyanka complete ereka ni Burundi niko babigize ngo nta kuntu na kumwe hoshobora gutaha bitwa impunzi ngo kandi ngo bagirizwa kudeta nivyo bama barimo nivyo bama barimo kuko barazi yuko demokarasi yazanywe n'umuzungu mugihe uvuze umuntu aje gukubita kudeta rero ni anti demokratike kandi demokarasi yazanywe n'umuzungu ubu uri kuramwankanisha na patro wa demokarasi nta kindi nivyo bariko bagomba kwankanisha M23 n'abazungu kugira ngo bahindurire ibihano kuri M23 noneho ibiganiro bibe biribagiwe ko barabona ko nibaja mu biganiro M23 bafisa nama nkunda guca umugani wa Samandari yavuze ngo umukobwa wanje ahwere ndamukoshe akure ndamukoshe M23 intambara ibandanye biprovozwe na Kinshasa M23 iraganya ndavuga AFC irahungukira yego usivye yuko abantu barapfa ariko nta kundi ibitambo vyamaho vyo kugira ngo igihugu ikire nibaja mu biganiro ibafise uku naho nyine kuko ivyisaba birumvikana wabonye ikintu Benjamin Bonimpa yanditse kuri ntuze kuri Twitter umunsi yavuze ati federalisme iri ku muryango nuko ngenda kikwereka Bonimpa ni umunyamabanga arya wa AFC M23 urumva rero nivyo ntugire ngo nibindi Kinshasa ifise ubwoba bwo kuja mu biganiro igatako igakubitwa impaga yaja mu ntambara igakubitwa impaga ubu rero kwirondera ikintu cyo kwankisha ntuzeye AFC ngo yankisha amakungu ayifatira ibihano kubibona ko ari wo mutusigaye ibindi byose vyasenzwe Benjamin Bonimpa tubwira uko yavuze ngo RDC pendant l'AFC M23 s'active à mettre en œuvre la déclaration des principes afin de ramener la paix et le développement en faveur de nos populations. À Kinshasa, on se fixe sur l'avenir dans cet individu, le fédéralisme, dans cet individu, à Kaburungu. Le fédéralisme reste la solution pour compenser les insuffisances constates. Ati
mu gihe M23 irihatira kugushira mu ngiro ivyasinywe muri déclaration de principe mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'iterambere mu ry'abanyagihugu. Ati Kinshasa hoho bihaye gahunda yo kuronderera kazoza umuntu umwe rudende ariwe Tshisekedi urumva. Yego. Aravuga rero umuti ati ro federalisme niyo yonyene yoba umuti kugira ngo twuzuze ibinogo tubona. Yego. Kibi byo yanditse. Hanyuma ukabona mu mboni yawe bishobora kuba ari nkaho ari byo bintu Tshisekedi bihora bituma ririmba indirimbo itagirangira wa mugana ni nko kuvuga ngo isaha n'isaha nzi ko federalisme yabaho muri iki gihugu cyanjye nyoboye cya Kongo ndetse ari byo abantu bavuga Arabi ko bishobora kuba impact iri negative cyane biramutse federalisme ibaye muri iki gihugu. Gituma yanka federalisme ntizoba yenkomba ubuseruko bwa Kongo gusa. Izoca yenkomba toutes les provinces qui composent la République démocratique du Congo. Ivyo rero ni nko gufata umukate ukawugabagura inshuro 26 Tshisekedi bakagenda bamumanyurira kutuntu tunganangano kuri bya bipande 26. Nica ariko aranga. Yego. Iyo abuvuga ngo federalisme yobaye mu buseruko bwa Kongo kumuruho bimuruhishije yogombye akanabiheba. Mugabo qui dit fédéralisme à l'est du Congo dit aussi fédéralisme dans tout le reste des provinces qui composent la République démocratique du Congo. Nivyo rero bimugwaza mu mutwe. Cyo gituma navyanga. Naco gituma kandi arabona ko naja mu biganiro bizoruhuka bibaye ivyo. Nico gituma ariko ararondera turerezo zo mubuza kuja mu biganiro. Kandi akazironka hejeje kuziremeka ku mutwe wa AFC. Kugira we ntibiboneke yuko urazi ko ntawe yirabuza bose mwamwigira beranda kwisi. Nivyo. Yego. Gusa nekereza ikintu kimwe ko nubwo iminsi 10 se yaheze kujya yaraheze mu biganiro bya Doha. Yaraheze. Ariko nekereza ko Tshisekedi ibigaragara byo nuko iturufu akomeza koresha ku ruhande rwe nugukomeza kugaragaza M23 nk'abantu bari badashobotse bari kumugambana bari kumukorera amabi yose kugira ngo isaha n'isaha bajya mu biganiro ibyo byose azabye expose cyane gose anafatira erega arabona nuko M23 yavuze ngo ntishobora kuja mu biganiro batarekuye imfungwa nawe arabona ko ico kintu gikenewe kandi ari ngombwa. Ubu rero arondera ibindi byo gucafuza hano vo AFC kugira ngo ivyo kuja mu biganiro bibe biratevye. Erega narayigeze kukubwira ngo Tshisekedi cyashaka ntugire n'ikindi nuko 2028 hazoshika manda yiwe akayimara intambara itaramusanga Kinshasa. Nasinye ibiganiro federalisme musanga ku butegetsi kandi bazomwagiriza ko yagabaguye igihugu. Niyanka gusinya intambara ikabandanya bizoba biboneka neza yuko umuntu ari we yaprovotse yuko intambara ibandanya. Uri yategezwe kurondera tous les moyens possibles ikintu cyo mutuma we yera kandi intambara igahagarara kandi M23 igatsindwa. Reka dukomeze tubikurikirane turebe aho ibi bintu ubigana. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.